wumve ko agahaze muri katolika jewe nabaye ndumuntu ntajanirana narakunda kubaza cyane ikibazo kijanye n'ikintu bitara Sainte Trinité kuko sinagitahura la Sainte Trinité ubutatu bwerana ego ngo bugize Imana imwe hari igisabyo twavuga ngo nemera Imana datarogira byose remye ijuru n'iziboneka n'ibitaboneka nemera kandi umukamo mu Yesu Kristo mu cyuva ku muco ahantu ntabitahurira ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri ni Imana y'ukuri iva ku Mana nyakuri yaravyawe ntiyarimwe asangiye ubwoko nasi byose byaremewe kuri we muganga cengira amakenga Imana iva ku Mana umuco uva ku muco Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri nacamana gusenga zibiri kandi bwizo njya mbere bagusenga Imana yose yukunde kuruta byose rero ndavye rwaje dusanga ishusho ya Maria hajya nkabone ya Yozefu bijya byose nkatagugira amakenga ndabona irya bwirizwa twabwirwa rya Mose ntabwo rugira amakenga ku butatu rero naho bica biza biba ikindi kintu gikomeye je nace ngira amakenga iyo Mana iva ku yindi kandi tuzi ko Imana ari mushobora byose abo bandi bo munsi mwana na mutima mweranda bayifasha iki kandi ari mushobora byose cengira amakenga gutyo niko nasore inyandiko muri birivuga ati turondera Imana bigishoboka numva ko kantu karangira cyane kuko urumva nione nakuriye ujya kwicara ukavugira rozari ukayimara ugakubita kwivyibukiro by'umuco ukabiheza ugakubita ku gatamo karara uterami ntabwo bibaza gutagufise kwemera kuba tariko narinjamwe n'umugenzi wanje nawe yari mu bayihova anyereka ko ariho twaje gusoma tukamenya ijambo ry'Imana tukarisangira cyasanga no gusoma ibitabo nugusoma ibitabo ukavuga ico bavyumvise ko bakaguha teme ukayivugako cyasanga ntaho bihuriye n'ivy'Imana kugira ngo nje mu bamizirma nta no wabinyigishije kuko ni wacu nta nabari bahari ahubwo vyansabye ko naho ngenda kuraba ibiriyo waravyutse wararyamye mu ijoro tuvuga uti jewe no musigiti jewe narahaciye ninjira mu musigiti ndahamagara umuntu mbonye ahagaze barije ngo baninjire mu musigiti ninjira yo gute icari kinjanye kuraba no kuja rero kwinjira ubwisira bwa ndabi cantangura kwiga naho ndasoma yego akakunyuze rero kaciye gatumuye akanyuze rero cyasanga basenga Imana imwe rudende itagira nyina itavyaye kandi itavyawe itagira n'ikintu na kimwe wigereranya ndavuga ati burya naha nyene twebwe twisunga kalendriye itandukanye n'iyiwanyu mwe mukurikiza kalendriye Gregorie ni kalendriye yapanzwe na Papa Gregory kandi ya kalendriye nayo barihenze ku myaka 600 kandi namwe buribuka ko muhimbaza Noel tariki 25 zo ku 12 none amezi 12 yabonetse gute mwahereye rimwe ugiye kuraba Bible tobe ya Katolika barakwereka ko umunsi Yesu yavuye ko atamuntu numwe awuzi hagi ukwezi izuba ricokeye twebwe umunsi uraheze undi uratanguye ibya minwe ntibirimwe mwere ibya minwe bijya n'ububeshe bw'abantu bahenze isi kuko bakubwira ngo 0 nta saha ibiriho ucu banisanga intumwa y'Imana Muhammad yatwigije ati mufungara uko mubonye ukwezi guserutse aho turatanga itariki imwe iyi Ramazani muce mutangura kwisonzesha muri Islam nta muntu bahamba afise ideni bacamushiraye nani wumva bimwe hageze ko uja bajya tugiye gusengera uwapfuye barabaza twebwe abagabo n'Imana turemeye kuryoherwa mwenye baremeye kuryoherwa gusa mugabo kuryoherwa n'abagore kuryoherwa cyane n'abagore ya mutatu ryoya ntufata umuntu azo yakuriye ngo muzane mushire mu vy'iwawe gituma turongora abagore benshi nuruhusha Imana yatanze sitegeko nuruhusha kuko rane tubwira ati mare kure kwabiramo mukunda mu bagore babiri batatu bane mu gihe ushoboye kubatunganiriza ivyo bakeneye utabishoboye rongora umwe gusa tuterekeranye n'ituyoga natwe nk'ubunye umuntu ugasanga ntushobora kumugurira inzoga cyangwa ntushobora no kumuzimana kandi atari wowe winyoye atari iki uko ivyo navyo mubikura kure ivyo byose amategeko y'Imana ndagusabe uzosoma Bibiliya cyane uzosanga utayinywa cyo gituma n'abapanekote batayinwa ko barabonye nk'umurongo wabuza kuyinwa ujushira ubwenge kugira ati inzoga ndahevye guhera no munsi. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère que meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba nsubiye kuba ikaze mu biganiro vyacu aho ndi nga muri studio mfise umutumire comme d'hab. Tugira tuganire. Ndamuha ikaze, hama aturamutse, hama aramutse n'abariko baratwumviriza kugira ngo mushobore kumenya duce tutuga kw'ijambo tumenye igitumana tugira tuganire n'ivyo tugira tuganireko. Turagwaha ikaze. Ego murakoze kuduha ikaze. Ego muri rwa rurimi rwacu tuvuga tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu Kirundi ti amahoro y'Imana bane namwe. Ego. Hajya n'ikisigo. Ego. Murakoze cyane. Mwitwa bande?
ku mazina mwahawe n'abavyeyi nayo peut-être wowe warahawe n'idini yego tubwire ucumbwira n'ingene bakwituwe ku bavyeyi bari banyise Nimbona Alex ngiye kuba umusiramu naho canitwa Nimbona Idrissa Idrissa ure nkaba ndi na Haji Idrissa na Haji ni titre ni zina ni Haji bakunda kugita umuntu yakweje inkingi gira gatanu y'ubwisilamu yo kuja gutembera igisagara cera ndacimaka muri Arabia Saudite inkingi zitanu z'ikisilamu nizi ni inkingi zitanu bw'isilamu bwubakiyeko nkaka tubwire none haro kwemera Imana imwe rudende kwisondesha mu kwezi kwera na kwi Ramadani kugendera inzu nyeranda y'Imaka yego no kwemera intumwa n'abahanuzi inkingi z'ubwisilamu ngiye zine haracabonye yego kwemera Imana imwe rudende yego kwisondesha muri Ramadan kuja gusenga Imaka yego ni no kwemera intumwa n'abahanuzi n'abahanuzi neza kera gatanu nk'ubu rero wewe kubera izo zose ubyemera ubikwije ucuba Haji cyamba Haji okay mugabo warigeze kubaho utari umumizirima narigeze kubaho ntari umumizirima ndi mu yandi madini yego wahari ryari okay reka basi ndakubwiye urumva ke jewe iyo ndiko ndakorana n'umuntu ikiganiro ari rya mbere ndamushira mu buto bwiwe tukaganira tukaduga mpaka ahageze urashaka umbwire Haji Idriss kugira ngo ashike kuri Haji Idriss natubwira ubuzima bwiwe bwo kuri Nimbona Alex yari umuntu nyabaki ubuzima bwo kuri Nimbona Alex navukiye mu idini navutse ko abavyeyi banje n'abakatolika navutse n'abakatolika ndakuriramwo mbere basokuru barabaregiyo Maria ndakura ndiga amashure mato ku mutumba mvuka ko muri paruwasi ya Mutoyi hama ndabandanya yego amashure yisumbuye ndayiga Imugera mu seminari Imugera oya kuri lycée ari lycée y'Imugera yari lycée nyene sukonvasyo catholique ndaba n'umukorezi kuri paruwasi y'Imugera kunda nyimbo jirurude uzona hari umusaraba hejuru ahantu hari amabuye uduga gutya uramaze no kujana iruru uriya musaraba twarawushinze dufashije witwa Padiri Manuel cyo gihe twari kumwe nari umukorezi waragiye iruru yego hagira barankorera n'irurude cyane hagira nabe mukoreze cyane irurude mu gihe paruwasi y'Imugera hagira irurude mu itariki 15 zo kumugana okay reka uvuze Lourdes na yinzi mu Faransa oya ni Mugera hari kwa Bikira Maria Mugera okay warafashije umupatiri kushinga wari umukorezi w'imbere nyene yego twarafashije ariko barawushinga nyene twari kumwe yego hama narize muri Eneje narabaye orienté Gitega muri Eneje ajya ni ishure rya sukonvasyo y'abafurira bene Joseph naho narahaciye yego nabaye no mu yandi madini maze kuva muri katolika nkararondeye handi hantu nosengera ku mpamvu nabona ndaja mu rushengero bita Église de Jésus de ces derniers jours bakoranga hafi ya Leonga mu gisagara ca Bujumbura naho nyene ku rugero rw'uko tugeze guhabwa n'usacerdote bwa Melkisedeki mba mu rushengero nyene donc wagumye uronga amapeta komagome ariko nivyabandanije kubera naciye mu ntwenga rimwe gahaze ko gucambo mu Isilamu rero reka tubanze duhere mu katolika donc warabaye mu katolika cyane byo wagiye biga no ku mashuri yimbe kweri ko waguma wiga kweri ki wari wumva ko waguma mu bintu byo muri Eglise cyane kubera nakuze ndabibona tubirimwo mbona tuvuga amarozari menshi cyane nkiyumvira ati nk'ubugenda ndavuga irozari nkashira ku ivyibukiro vy'umuco je nariyumvira ati none Imana nyene irabinyakirira haragira n'igihe turatamba haraba ibintu byinshi cyane bakakubwira ko banabonekegwa mu bantu twagira dusengera muri Vuba Maria turi kumwe dusenga turi kumwe nko Padiri Manuel abamuzi baramuzi sinavuga ko byinshi haraba ibintu byinshi cyane bituma nuguruka cyane mu mutwe bintu mangira ubushakashatsi budasanzwe bujanye n'amadini donc watanguye kugira ubushakashatsi kiri muri Eglise Catholique watanguye none ko iki akahaze ukahatanguye kuza karagaki kugira ngo wumve ko agahaze muri Katolika jewe nabaye ndumuntu ntajanirana narakunda kubaza cyane ikibazo kijanye n'ikintu bitara Sainte Trinité kuko sinagitahura la Sainte Trinité ubutatugerana ego ngo bugize Imana imwe hari igisabyo twavuga ngo nemera Imana datarugira byose remye ijuru n'iziboneka n'ibitaboneka nemera kandi umukamo mu Yesu Kristo mu cyuva ku muco ahantu ntabitahurira ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri
ni Imana y'ukuri iva ku Mana nyakuri yaravyawe ntiyarimwe asangiye ubwoko nasi byose byaremewe kuri we mbwa ngira amakenga Imana iva ku Mana umuco uva ku muco Imana nyakuri iva ku Mana nyakuri nacamana ngo dusenga zibiri kandi bwizo njya mbere bamusenga Imana yose ukunde kuruta byose nani Imana usenga zibiri gute kandi bavuga ko ari Imana imwe igizwe n'aba persona batatu aba persona s'abantu none gute Saint Esprit ni mutima mwerane genre ni ikintu c'imwemu hanyuma Yesu Kristo n'umwana w'Imana je naciye bara ko turenga amabwirizwa y'Imana ko nasoma cyane igitabo cya Bibiliya nk'ubu ugiye gusoma kuva 20 umurongo wa mbere Imana ko yavuga ati ntukagire izina Imana umbangikanye ntukibazire igishushanyo cyangwa ikintu na kimwe cy'ishusho kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ntuzuvyikubita imbere ntuzubisabe kuko je uhoraho ndi Imana ifuha rero ndavye rwaje dusanga ishusho ya Maria hajya nkabona ya Yozefu bijya byose nkatagugira amakenga ndabona iryabwirizwa twabwirwa rya Mose ntabwo rugira amakenga ku butatu rero naho bica biza biba ikindi kintu gikomeye ku butatu Imana iva ku Mana zibaye zibiri ego bwa mbere remera Imana turagira byose rero iboneka n'ibitaboneka aho ni sawa muga tugeze Imana iva ku yindi Imana iva ku Mana ndavuga ati ngaha hari akantu tumanutse yari iva kuri mutima mutagatifu remera kandi mutima mweranda akomoka kuri data na mwana turamusenga kandi munina haza nkuko tubigirira data na mwana kandi gusenga Imana yose ikunde kuruta none numva ko ndi unene si Imana iva ku Mana si muri yavuye ko bavuga simaba ndabivugira je ivyo byosigura abiti Imana yavuye ku yindi je nace ngira amakenga iyo Mana iva ku yindi kandi tuzi ko Imana ari mushobora byose abo bandi bo munsi mwana na mutima mweranda bayifasha iki kandi ari mushobora byose cengira amakenga gutyo bisha bintu hangira ubushakashatsi ngiye mu madini yandi sanga nico kimwe watanguye rero kugira ubushakashatsi ciga muri interna ubona shaka mu vyigwa vya rorijo cyane akunda kubaza ico kibazo n'umufuri atwigisha muri energy ico kibazo namana kibagije cyane ariko nkumva inyishu akuhantu nyuzwe bazana philosophique canke gute nkumva harimo akahaza ndavuga ati je nzobonanye ubushakashatsi bwo kumenya Imana kwiye gusengwa n'abantu niko cyo cyatumye mu Islam haki hanyuma uravuye muri Katolika wavuye muri Katolika ryari warufite imyaka ingahe navuye muri Katolika yose imyaka nari muri imyaka 19 ushuragenda ucuja muri inde kinja mu beranda mu misi ya nyuma Eglise de Jésus Christ de dernier jour naho icagiye kunkura yo nasomye igitabo kimbwira ko twese tutaza mu isi twara dufise umuvyeyi umwe kandi na Satani twaravukana kandi uwo muvyeyi umwe n'uyu niwe mama wacu niwe nyina w'Imana avuga ata rero ni mwisho Imana igize nyina subiye hahandi nyene kuko uri Maria mweranda nyina wa Yezu mugabo Maria mweranda nyina w'Imana udusabire twebwe abonowe ndavuga Imana igira nyina nayo nyina w'Imana nawe yavuye ntangura kugira ibibazo nk'ivyo rero niho naciye ntangura gusoma ibitabo je nko afite bibliothèque none waciye utangura gusoma ibihe bitabo byateye bitangura ngiye ngaha muri abo bitaba abagorozi barama igitabo ca Mormoni igitabo ca Joseph Smith iyo ni ntumwa iyo ntumwa ni ikindi gitabo caje inyuma y'injiri ya Yesu kiza kuguzana ibindi bitabo bitabonetse mu njiri ya Yesu ibi byose ngiye kubisoma sanga bicanga abantu wowe wambwiye yuko wajinje urashika uraronka ubusaserdoti muri Katolika wari mu Kaurezi hanyuma muri mu bakizwa muri abo beranda bo misi yanyu wambwiye na beranda bo misi yanyu ntabona ari bwo barahari kandi barakomeye gose ntabona ari bwo nabo warashikiriye kuronka ubusaserdoti ngo bwa Melkisedeki none kubera ko warindira gushika kuri ayo maposte kuronka ayo mabanga yose muri ayo mashengero kandi wumva ko bitariko birakunyura burya amadini utayize cyo usanga ugiye kwemera bitari ivyo jewe nafite intumbero yo kumenya kuko nabwo ntabanagiye kwiga barangisha ku telefone bajya abazungu batwigisha canke bajya bavuga butumwa kandi bo uhejeje kwiga cyugana kamara imyaka 2 irubumbashi muri Kongo kugira uzo cyugaruka uri muvuga butumwa je ndara kugira ubumbashi batoya irubumbashi sinoje byo namenye n'ivyisho ko n'ibitabo vyinshi bakoresha nanza namaze kubironka je objectif yanje ko ari kuronka ivyo bitabo kugira ngo mamenye harimwo iki maze gusoma rero birimwo nto naheza nkamenya ati kumbe byawe ndimwe nibi hamuca wumva nta kigenda ubwambere wambwiye ko hariho n'abajehova wabinjiye abajehova nagiye mu bayehova naho byari byagenze gute narinjamwe n'umugenzi wanje nawe yari mu bayehova anyereka ko ariho twaje gusoma tukamenya ijambo ry'Imana tukarisangira yego bamwe batembera baraguhamagaye hama wumva uvuga nawe ngenda mu bwiza
twiga mu nyigisho nyene usanga no gusoma ibitabo nugusoma ibitabo ukavuga ico wavyumvise ko bakaguha teme ukayivugako cyasanga ntaho bihure n'ivy'Imana nari nibigisha Imana muri ico gihe bisoma dusoma nanje bizitabo nabisoma muhira naciye mu mpengano gusoma no gusoma nyene ahubwo negeranije ibitabo byabo njana ndunda muhira nza ndabisoma yego ucugumaye kandi byarampaye ukuri kwishi hari ukuri kwishi namenye kubera abo muri ivyo nyene muri ivyo bitabo byabo yego none warufise kubera iki warufise inyota nyinshi y'Imana wari ubuzi iki muri we kuko urumva ivyo bintu vyose kugira urinde uzunguruka ayo madini yose nuko waba ufise inyota y'Imana niko nasoni inyandiko muri birivuga ati turondera Imana bigishoboka numva ko kantu karanyigira cyane kuko urumva nyone nakuriye burya kwicara ukavuga irozari ukayimara ugakubita kwivyibukiro vy'umuco ukabiheza ugakubita ku gatamo karara uterami ntabwo bibaza gutagufise kwemera kuba tariko urumva niko nakuze nije gituma byacha binsaba ko ndondera cyane kugira ngo menye ibintu by'ijambo ry'Imana bimeze bite yego okay hanyuma tubwire rengene byagenze kugira ngo naho hinduke uje mu bamizirma kugira ngo nje mu bamizirma nta no wabinyigishije kuko ni wacu nta nabari bahari ahubwo byansabye ko naho ngenda kuraba ibiriyo waravyutse warajyanye mu ijoro tuvuga uti jewe no musigiti jewe narahaciye ninjira mu musigiti ndahamagara umuntu mbonye ahagaze barije ngo baninjire mu musigiti ninjira yo gute icari kinjanye kuraba bari batubwiye yuko umuntu apfuye bamubaga niyo makuru je nari mfise kuva nkiri muto ku Muislamu apfuye bamubaga bakamukoramwo mu nda bijya ibintu byo gusogi bakoza ngo jyamaze bakatekesha ipirawo niko twakuze tuzi bakavuga bayuko Korano yisomye ucusara je nashaka kuja kuraba kuko je navuga bagomba kwigereza ko yego ndavyibonere hama ndabe nukuri ndagenda ndarindira ko afu umuntu ndabura wabanje kuja wagiye muri mosque ya he nabanje kuja muri mosque y'Igitega yego kandi narinjiye ntaraba no mu Islam ndagenda kuko baranavuga ati bahamagaye mu musigiti ari bishetani bishavyiruka bisohoka ndabati kaje ninjire ndabingene bisohoka ndabi ntavyo nabonye amacha ndaza ngaha mu Buyenzi kugindwe naho nza ushoje gusanga Igitega ko yari rugura tabiriyo nzi Bujumbura sinza kubiraba mu Buyenzi kugindwe ndabura uco bagira nyinjizo bw'Islam cyangwa bw'Islam ndinjira bw'Islam warinjiye uko nyene kuko nibaza ko ari imigigo bagira mu kugira ngo binjireyo bagiye gusenga bagirane wewe nta kintu na kimwe nta ide nimwe wari ubifiseko nta ide nimwe nari mfise naho nibwana babone kiretse nababone Igitega ku musigiti nja kuraba hamacha muri vacances cyamanuka i Bujumbura rero niho kuja rero kwinjira ubw'Islam kugira ndabe cyantangura kwiga naho ndasoma yego akakunyuze rero kaciye gatuma akanyuze rero cyasanga basenga Imana imwe rudende itagira nyina itavyaye kandi itavyawe itagira n'ikintu na kimwe wigereranya ndavuga ati burya naha nyene kiburya nabikurikira byose naha nyene uko icyo nashaka ca mbere kwari kumenya iyo Mana none isumba byose igakirondera abayifasha iyo siyo Roma nari kuinjira muri by'idini nkazana ivyo muri Bible kugira ngo tuvuge mugabo sino bivuga kuko jewe sitodalenga bon ubundi munsi peut-être nzoguhuza n'umupastor canke n'umupatiri peut-être nzobugize neza mu kugira ngo mushobore kuganira mwumvikana niyo byoshoboka byo bimeze neza mugabo reka tuduge namutumiye Idris namubajije ubuzima bwo kuva kuri Alexis gushika kuri Idris aratubwiye donc ama étape nayo yaciye agenda arabaraya Maitape yabaye maze kwinjira ubw'Islam byasabye ko ndabwiga ko ibyo usenga ntubo vyumva ururimi ntago wumva nta nubwo nari bwanabone beka kwanza mugihe hata hari mu Islam atumvika Kiswahili yego bari ahari ndaje naco numva ariko numva menga basenga mu Kiswahili wene basenga mu Kiswahili basenga mu Cyarabu okay donc utazi Cyarabu ntusengayo utazi Cyarabu nukuri urakurikiza ivyo bakora kandi Imana irakwandikira mu gihe utaramenya ariko utegekwa kwiga hari ikintu ngo runagutegeza kuba wavyiza ukabimenya donc waciye mu mashuri cyane cinje mu mashuri ntabwo rakwiga ndatwiga duke nyene tw'imyaka yanje byarakoroheye byaranyoroheye kuko gufata urudome mu mutwe nibisanzwe ko n'ibindi nabiboroka mu mutwe gufata arifu bata warusanzwe uciye ubwenge mu ishuri naragerageza naragerageza donc bica birakorohera kwandika Icarabu kujya kubandika kuko bambwiye ko Icarabu deja mwandika muri sens contraire yiwacu nivyo basoma no kugira ntivyarakoroheye nta ngorane nimwe wacu biroroshe muga biragoye guheza ko si ibintu biguno munsi ngo cubimara ubifata umwanya munini urabiha umwanya twaye umwanya ngana gute nundi aciga Islam ntibihera kandi warakwije imyaka 5 inkingi 5 z'Islam none
Okay. Nani ndiko ndakubaza turi mwiramaza muri Ramadan. Muri Ramadan muri kwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan nkatwe tutakuzi ni kweli kimuhindagurika tudabora. Kwezi ni guhindagurika. Twebwe twisunga kalendriye itandukanye n'iyiwanyu. Mwe mukurikiza kalendriye Gregoriye. Ni kalendriye yapanzwe na Papa Gregori. Kandi ya kalendriye nayo barihenze ku myaka 600. Ugiye gusoma ko ya kalendriye ya Gregori yaje. Ariko basanga bamaze kwihenda. Bacha batangura guharura ngo kuva Yesu avutse n'atari imyaka 600 gute. Birahari mu bitabo vya Katolika nzo bikwereka niba bimbaza. Uravyumva? Hari barihenze nabo nyene. Si twebwe twihenda ngo birahindagurika bwo nibo bihenze mu guharura. Twe biratonze neza bimeze neza. Gute? Kubera bakubwira yuko batangwe guharura kuva Yesu avutse rimwe. Hari imyaka y'inyuma ya Yesu n'imbere ya Yesu. Bijya twe ntuvyemera ko ari ivyo. None ni haro naissance de Jésus na après naissance de Jésus. Hariho Ancien Testament, hariho Nouveau Testament. Nouveau Testament bayanditse Yesu bavuga ku nkuru zo kuva ku ivuka rya Yesu Kristo kuduga. Ancien Testament hani imbere yuko Yesu Kristo avuka. Ndagwakarura nk'uwitwa Mariko yatangiye kwandika mu mwaka wa 1965 nyuma ya Yesu. Kandi namwe buribuka ko muhimbaza Noel tariki 25 zo ku 12. Nanayo mezi 12 yabonetse gute mwahereye rimwe. Twahereye rimwe. Guharura isavutse. Navyiza gutora unga ko ari bikosa. Wavyanditse ntabyo nzi ingene yabigenjeje mugabo ndiko bon iyo tariki narigeze kubisoma kandi ndibuka ko hariyo n'ikiganiro nigeze gukora kuri ivyo ntavyo nibuka neza. Sino hava ndabivuga kuko no hava mbesha mugabo barafise igituma bahisemwo iyo tariki. Bayihise ariko ntibataguharura isavutse ivyo oni burenganzira bwabo kandi nivyo. Ariko utanguye ati tugende ko babivuga sivyo. Kuko uvuze ngo bataguharura kuva isavutse vyasaba ko isavuka itariki imwe yo kwa mbere muri rimwe. Vyaca bihura n'icyo niyo kalendriye Gregoriye. Ariko nibihuye kubera bako Yesu yavutse mu 12. Ntibavuga ngo niwo munsi bagenye wo guhimbariza kuri uwo munsi Noel. Nta n'ubundi muntu no mugiye gusoma ikintu twita chronology ugiye kuraba Bible tobe ya Katolika. Barakwereka ko umunsi Yesu yavuye ko atamuntu n'umwe awuzi. Bamwe baragereranya ngo mwaka wa 6 canke imbere canke inyuma. Umva ivyo rero turekera aba historie nabo babidupangiye. Tugende ku bya Islam. Yego reka tuvuge kuri muri Islam twatanguye guharura kuva kuri rimwe biba tumaze kubona ko rimwe amanyanga mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad. Muhammad uramuzi? Ndamuzi. Nuwasozereye intumwa muri Islam twemera intumwa ya nyuma ku isi. Yasozereye izindi ntumwa yaje nyuma ya Yesu. Niwe yasozereye. Niwe yasozereye nta intumwa y'Imana izongera kuza nta n'ikindi gitabo gishasha kizoza kubera intumwa hari intumwa zahabwa ibitabo. Icyo tuvuze intumwa ziratandukanye n'abahanuzi. Intumwa ni zikuru ari yahawe ibitabo cyitwa Taurati ni Musa, intumwa ya Dawudi yahawe Zaburi, intumwa Yesu yahawe Injili, intumwa Muhammad yahawe Quran. Kubera ikintu ne bahevye kugaruka kubera kuvuga ko ari we yasozereye atayindi ntumwa yoze. Niko Imana yabivuze ko Muhammad asozereye izindi ntumwa. Yabivugiye mu gitabo cy'iranda cya Quran kandi imirongo nzoyiguha. Nece gitabo cyanditswe n'abantu. Icyo gitabo cyanditswe n'abantu gihishuriwe ni Imana biciye kuri Gabriel mu marayika. Abamarayika murabemera? Yego. Ibimwe twavuga twemera abamarayika barimo. Turavyemera cyane. Okay. We rero umbwiye rero ko bidahindagurika. Twe ntibindagurika kubera iki? Kubera twebwe dukurikiza kalendriye y'Imana. Namwe mugakurikiza kalendriye y'abisi. Umva ntitwohuza. None ko nakubajije na nepasi Ramadan yabaye mu kwezi kwa kuri kalendriye yiwanyu. Iyi wacu ntibirahinduka. Birahinduka gute kandi turi mu kwa 3? Iwanyu muri mu kwa 3. None ubu turi mu kwezi kwa 3. Umwaka uheze naho mwabigize ngo ngira mu kwa 4 cyangwa mu 10 ntavyonze. None umva ko biguma bihindagurika. We nturantahura? Ntavyo. Reka ndagutahuze rero. Twebwe dukurikiza kalendriye y'Imana, namwe mukurikiza kalendriye y'isi. Kandi ntayumva. Kalendriye y'isi ni ya Papa Gregori. Irimwo kalendriye yapanzwe bakoreye ku bigirwamana. Y'amezi 12 bigirwamana 12. Si sawa? Twe kalendriye y'iwacu ni y'Imana. Iyi nayo kalendriye yacu y'Imana twayitanga igihe Muhammad yimutse avuye i Makka agiye Madina. Dutangura rimwe. Gutugeza mu 1444. Ubu ni umwaka wa Kisilamu. Twebwe kandi duharura ku munsi utanguye ubundi nk'ubu mu mwanya ubuturi nka 17 gutyo. Mu mwanya 18 hagiye ukwezi izuba ricokeye. Twebwe umunsi uraheze undi uratanguye. Ibya minwe ntibirimwe mwere. Ibya minwe bijya n'ububeshe bw'abantu bahenze isi kuko bakubwira ngo 0 ntasaha ibiriho. Ukiva nisanga. Igiharuro ntiduhera kuri 0. 0 naba. Numva ko ni minwe masara tangwe hamayine orteze. Twebwe rero dukuriza kalendriye ndetse no muri Bibiliya kuko ngo buragoroba buraca uri munsi wa mbere. Imana irema
buragoroba buraca uwo n'umunsi wa mbere twere buragoroba buraca uwo n'umunsi wa mbere muri Islam buragoroba buraca buragoroba donc yahereye ku murango hama habaje umurango hama hajijoro uwo n'umunsi wa kangahe wa mbere buragoroba buraca umunsi wa mbere yani joro n'umurango afana buragoroba buraca nibihera mwijoro urabona nko kwizuba ryace rico keye umunsi uratanguye ubundi uraheze wabayeho kandi umunsi ugizwe n'ijoro n'umurango namwe gucugirwa n'amasaha 28 ese joro n'umurango natwe nivyo twebwe rero turaba amasaha turaba ibirere mwebwe amasaha ari kwa kundi mu ibirere birahindagurika nico kituma nk'ubonye nka 18 usanga ari mu kwezi kwa mbere ibaye hakiri ku mutaga kiyagiye twe nuja dugira ngo umunsi uratangwe kwizuba ritararenga oya kuri calendrier y'Imana ntiba rirarenga umunsi nturatanga ndagomvye kumbwira yuko l'année passée igihe mwe mwagira Ramadan l'année passée hari uyu mwanya nyene hari uyu mwanya kubera iki twebwe dutangura guharura ko tubonye ukwezi guserutse kudaserutse nduharura rimwe ni kuvuga twebwe ukwezi kugira 29 jours imisi 29 canke 30 ni kuvuga gushikanye 29 tuja turindira yuko ro 30 ukwezi guseruka kudaserutse ruca dusubira tuka ukwezi niko bakurahira kalendire ntirahinduka tuza gutangura rimwe tukubonye guserutse ukwezi iyo ni tariki imwe y'ukwezi nk'uti mu kwezi gw'icenda kuri kalendire ya Kisilamu mwene muri mars twitse mu kwezi gw'icenda nivyo wemera nawe nivyo nemera na Bibiliya iravyemera tureke ko umwana wawe yovuka ubuvuga uwo mwandikije ko yavutse mu kw'icenda kuri kalendire ya Kisilamu yavutse mu kw'icenda guhuye ni tariki yanyu iyi ndayivugako birahura niyo tariki yanyu mbwa twebwe nko cyo tuma na leta yageze raturindira tukayibwira ko ukwezi kwabonetse bakabona gusohora itangazo yuko uwo musi ari konje kubera twe twakubonye mbwa tutakubonye emo kubona gute haba hari umuntu acunze uko kwezi hariho n'ivyuma bijeje gupima ko kwabonetse kuboneza turabimenya none ko wewe wari kuravuga ko bikorwa n'abisi none mwe ko umva mushiramo n'ivyuma none umva atari intumwa y'Imana Muhammad yatwigije ati mufunga uko mubonye ukwezi guserutse aho turatanga itariki imwe y'Ramazani muce mutangura kwisonzesha sawa rero wakubonye ukubonesha uko amaso ukakwatinga ukurya ko kurabone hari giye ko kuri ibicu ntukubone neza ivyuma bigafasha kuraba mu bicu ko atakuriyo nahandi ukubonesheje amaso nivyo vyiza kurusha nari nanje donc ubapangira programme nawe donc mu ma église atandukanye hari haba abashe apana abashe haba papa donc muri katolika hari umupapa hari umupastori hariho abapatiri mukuru hariho abasenyeri mwe namwe ninda bapangira ivyo bintu ninda apanga indinganizo ya y'idini ya Islam ko intumwa yasezereye wavuze ko Muhammad intumwa yabaye nyuma ya Muhammad uwo yarafise abasangira ngendo biyo aba nabafise inyigisho bigishije abasangira ngendo biwe harababizeko aba babizeko harabandi babizeko gushika kuri twebwe rero umuislamu yize gusumba abandi yize cyane ko twebwe uriga guhera muri primaire secondaire na université yose gahera wigidini gusa atakindi kintu wiga aha rero wahejeje nk'idini akagira diplome nka licence baccalauréat sinzi doctora uyo afise grade yuko yize ariko uyoboye amasengesho mu musigiti tumwita imamu nawe nushoboye gusengesha ashobora kuba ari n'umwana akasengesha abandi bantu bose kuko afise ubumenyi busumba ubw'abandi acatogwa nande acatogwa nande inabahumure babona ko umuntu abikwiye baravye imigenzo yiwe kandi ufite umwana none umwana womenya gute ko afise uko ari umuhumure umwana uramumenya ku ishuri ko afise abari mu bamwigishije kandi bakamuha icyangombwa ko yajeje ishure kandi nk'uya Qur'ani yarafashe mu mutwe yose umushehe yamwigishije abazwe ti abona sohoye naba ico gihe barakurikiranye n'inyifato yabo kw'ishure uyo rero aramushira imbere akaca gasengesha abandi bakamona inyifato akayobora kuko afite ubumenyi mu mutwe okay hanyuma nanishatse kukubaza kuri ibi vya Ramadan nyene wari kurambwira donc muraba ukwezi murakurindira umugabo donc apa wavuze uti bababwira muti muzofungurira umunsi kugira ngo baduhe ikonje twebwe turonke ikonje mugabo mumamuzi umunsi muzogirira ko amafunga azotangurira itariki oya biba vyagenze gute nane nta muntu numwe amenya ngo amafunga azotangura itariki habamo kugereranya hagati y'umunsi uyu n'uyu turashobora gutangura ni nk'ubu muhege mero gutangura ni mwazitangura ari samedi ntivyari bizwi ngo muzotangura amafungo samedi bijya anye barabiraba kuri kalendire y'akuntu ivyuma bibiharura muga tuvyemeza tukubonye tutakubonye ari gihe barabivuga tukaje twongera ku munsi umwe mugiye gutabonetse kwezi Shehe rero nawe nini ko twavuze mugandi twigize shehe gifise sobanuzi shehe gifise sobanuzi bibiri urashobora kuba shehe kubera ufite imyaka myinshi uri umusaje
sage n'umusaje mu bisanzwe mu kiruga ku rurimi tujanye mu rurimi n'umusaje uwo niwe witwa sheikh ushobora no kwitwa sheikh wize ukaronka ya diplome ya kaminuza y'idini ukakwita sheikh kubera ufise ubumenyi usoma bw'abandi ukitwa sheikh ucubujejwe kinone mu ntoze sheikh ajeje kwishura ibibazo ku bavyananiye abayisilamu kuko aba yaravyize ajeje gusengesha ajeje kwitaho imfuvye n'abapfakazi ajejwe no kugabura ibisigi ico twita urisi ibisigi vyande ibisigi byabisizwe n'abavyeyi kuko twebwe ntubigabura kujya sentare bikora hariya anye mu masentare wahe nemwe mu bikabura gota bona wewe isentare turayisangiye kuko dusangiye twebwe hariya ngenda vyanse iyo mbonye wacu menga harakagoranye nyene hari gihe ujayo ni yacu twese n'abamizwe baburana nabo baraburana igihe baciye ku mategeko y'idini nyene bagenda kuburana ariko nk'umumize matinya imana ni wari ndushika hari itarake muri bibazo uburinge ajya keshi canke barakurenganije cyane ukaburinge nuri mu bikore kubera yuko mu idini byose biratunganye abo bashehe barahari barize amategeko y'idini nkunda gwa nk'akarorero gatoya nk'ubu twebwe muri Islam umuhungu n'umukobwa hageze gutorana umukobwa atorana igice kimwe umuhungu agatorana ibice bibiri kubera ko umuhungu azozana umukenyezi azanye umukenyezi wa Kisilamu bafise igice kimwe bose baca bagira bingahe bitatu yaba umugore atangura kuronka ku umugabo afise bibiri n'umugore agacezana kimwe avanye wabo mbafise bingahe kumara bitatu kandi mwebwe murongora abagore benshi none ega namurongaji wanje abaji wanje nawe ntumva ko ari uguma uvyungukiramo wowe ntubugifise bitatu kandi ni wanje nabafise byo ndamuha ari jewe twe muri Islam siwe simba si umugore ambeshaho nije mbeshaho umugore gute nabakora none bakora ego umugore muri Islam amategeko akora uje no kumuhembura muhemba yiyankiye kugukorera harakubwa ntige sindi umukozi agagira gute sindi umukozi nk'umushahara ni uburenganzira bwiwe twategerezwa kumuriha kuko no muzaye gukora sivye byamuzanye agire gute none ivyamuzanye nivyo mu rugo gutunganya urugo kwitaho umugabo kwitaho abana gutunganya ivy'urugo kurera nivyo vyamuzanye kwa kino naja mu ishuri kwiga kugira amenye ingana zorera abana n'utizomenya barera gute gari byo datahura mu gihe utize hari ivyo datahura mugabo wiga amashuri kugira ngo ugire uzoro nk'ubuzi uca ubwenge ukora ibikorwa kwa kino ne donc okay ubunye afise akaza akora nk'umupfasoni wawe ntakora umupfasoni wanje shaka arakora shaka reka abikora shatse kandi amahera ntakuzanira narije namubwiye ati nanje arasaba ati tiko nakoze yagiye gukora amahera yakoreye wowe uramugurana nk'ingurane ukayamusubiza cyangwa umugore wa Kisilamu nimyumvikana muvyumvikanye ati ubona gute dukore avyeme ntuma ndabikunze nokora n'uburenganzira nabufise avuze ati je gukora je ntavyo numva shaka nukuri ntagahato kabamo arigumira muhiruka kuko umugabo utegetswe kumugaburira no kumwambika kandi neza no kumukora ivyamukuye muhira ni itegeko iyo ni shingano y'umugabo utegerezwa naho ukenye nturongora igana ndakwiye kurongora uza kurongora ukenye kugira ugiriye nivyo mwira by'abagore babiri batatu ntushaka kumuza ndafise bivuga muri umwambika n'ibintu bitatu kumugaburira kumwambika kufise n'ingufu zo kugira ngo murangore amabanga yabubatse habuzemwe kimwe reka ntuze guteza ibibazo uca wigubira umugore ntuze kwigura mutaye uramutesha ego nukuri ntwa Imana twigishije ati bona bikugeshe uzorifunga keshi wisonzeshe uzorasaba Imana ari guha amafaranga cyane cyane kwa mbere no kwa kane niho kugira ntugorane kugira ukwemera gume kuduga uriyo uzoraraba abakobwa babandi donc ureke kuraba abakobwa babandi kugira ngo ntwave badana mu idina taco tacufise kuko utacufise uca wigumira uko ntaca uzobufise oya tegeza kuronka inkwano kwanza nta mukobwa wa Kisilamu ngo batankwano muhaye utuma makeya ndakabideni ubona yagusavye menshi kandi ayagusavye uzoyamuriye utegerezwa wari deni upfuye ntituguhamba utaririshe kuko ni deni acaja hino n'uwo muntu muri Islam nta muntu bahamba afise deni bacamushira hino numva bimwe hageze ko uja kuhajya tugiye gusengera uwapfuye barabaza hari umwishyuza dusanze hari umwishyuza umuryango uteza kwinyine deni ririho bibuze tukamucangira ati reka tumurihire nta kundi biri bugende bitagenze uko nyene kandi atarara ivyo bintu bico bikorwa mu minsi uwo mwanya nyene aba mu vyango urabunye nazori n'amahera mwe yakura ko twe tubone turayarondera kaboneka nanango muyarondera mu biki ko igihugu twese tugisangiye none nk'ibiri banga nshobora kubusenga Imana imwe rudende uyisenge y'amasengesho 5 ku munsi amwe muri za nkingi za Kisilamu nakubwiye usenge 5 ku munsi uvyuke saa 11 y'ijoro usenge saa 6 saa 10 saa 9 saa 12 mw'ijoro usaba Imana ngo ikwime ntibikunda kiretse uri njyajya
ashugenda nchoreye none yo kwimagute okay reka none bajya duhora tubona bicaye imbere y'imisigiti canke bajya muja gufasha kandi arabamizurno nawe byageze n'injyajya rero oya Imana irashobora kuguha ikigeragezo Imana irashobora kukwima yari kuguha akarorero nkubika kuraba wewe ati uri umumenyesha makuru ngaho urabona uyu nkamuhereza V8 ntazoza gukora kino kiganiro kugira abantu bamenye ukuri reka menda mwima ndabukwihangana kwiba kandi bumva ko ni nabasenga ni ubusenga kandi bayakwishiye ujya kwishiye ivyo muhoye haraba imitwe itajera ibintu Imana ari kandi twese niyo duha bimwe iraraba uyu unye namuhana amafaranga yahora ari umusora asenga 5 ku munsi mu musigiti uyu nkiyene nkamuha imodoka izimvye adosha cika indaya uyazirwa kuri la cause wazo hariya intazoshobora gusenga reka menda mwimye abaraguma mwibari bayabaravye neza ko ari fresh bayabiravye abari sawa uyu ndabona yazobijera kandi ndabona bizogenda neza haba bajya nabo dora tubona bagenda muri ntozenye kandi arabamizino kandi ugasanga nyene barafise amahera mugabo ntibagenda bari muri twashoma naho ntari Imana kugira tuma Imana itubwira ko izotugerageza kuvyo yaduhaye byose biratomoye nzobagerageza byo nabahaye ku mitungo yanyu ku bana banyu ku bagore banyu kugira ngo ndabe wawe ndatinya Imana vy'ukuri bagere waguye mu mutego. Okay. Hama kuja kurongora abapfasoni benshi naco kiva kuki? Kiva kubera Imana yabonye ko bikenewe. Kubera yabonye ikirarema ko yaremye abagabo bake n'abagore. None yari Madam na Eva yamuremeye umugore umwe. Tubizi neza yamuremeye umupfasoni umwe. Yakuyemo mu ruba yavuze ati ndabona ko hari akantu gahari. Ntiyararyohewe Adam. Hama navuga ati reka ndamuremere ikiremwa bikwiranye bihuje kandi Adam amubonye acatangura kuvuga no mu avugishwa avuga mu ndimi aho ntiyavuze mu ndimi ndiko ndexagera yaravuze amajambo yerekana ko aryohewe kuba Imana yamuhaye uwo mupfasoni wiwe ivyo yukuvuga yuko yabonye ko bikwiriye yamurembeye habo bandi bagore bane canke ba ari umurongo w'idosama muri Bibiliya ngo urose umugore ngo warose ikintu ciza kandi Imana ntiyavuze ngo urose umugabo ngo urose umugore urose ikintu ciza nanko wowe ufise telefone nziza ukaronka iyindi nziza nturyoherwa. Okay. Twebwe abagabo Imana turemeye kuryoherwa. Mwe yabaremeye kuryoherwa gusa mugabo kuryoherwa n'abagore. Kuryoherwa cyane n'abagore. Ya mutatu ryohera ntufata umuntu azo yakuriye ngo muzane mushire mu vyi wawe. Muhereza amatungo yangu icaramwe. Nabo muvukana birakwanyira mugo mugoro uramuzana ntuzo yakuriye ukamuzana ugashira hajya. Ukamubwira ati ni modoka ni gwacu yipango ni gwa ibi byose ni gwacu. Ni kamera Imana yaturemeye. Kandi bukere mu gihe ca Adamu rero. Mu gihe ca Adamu yararemewe Adamu ntiyarongoye. None ndumva ko yamuremeye umupfasoni nene twisunga bijya nyene. Nene we nkubonye bute nimba bararongo cyangwa uzorongorwa. Uzoba wararemewe cyangwa uzoza bazogukwa bazana inkwano. Umuntu yemera ko Imana iba yaramuremeye umufasha. Hama ugacugenda ugatanga inkwano ugira uweme bamuguhereza. Nagashimwe none ko agira bakuguza. None Adamu yatanze agashimwe. Yari kugahande. Ubu no ngo rindira mukure mu kwiza imyaka yo kurongorwa. Adamu si uwo musinye ntivyabaye uwo musinye. Oya ntivyabaye uwo musinye. Yakuye mu rubavu akabarakuze agaca muhereza. Imana yamuremeye kubera Imana rero ugira byose kandi ishobora byose. Yamuremeye umuntu akuze. Urakoze cyane muremere umwe. Muremere umwe. Imuremere umwe kandi. Ikimbwa kigena mugire gute? Murondoke. Bamaze kurondoka hakurikira ibyakurikiranye gute? Ekenze ntavyonse se Mari. Usome muri itanguriro 4:19 Lameki yaciye yabiraba. Babiri. Kubera ikintu ne yabiga none je numva sino bibaza wewe ngira se wewe no banza kubiherako none yarongoye mushikiwe bikamwibareza ikibazo aho nyene Adamu na Eva bavyaye ndabana bambere ntibatubwira Gahini na Abeli nibo bavuga muri Bible hama inyuma ya Gahini na Abeli bari bavyarana bavuye kwanza kubera ko aribo bavuga gusa kugiye abakobwa ntibavugwa ariko muri Islam tugeze muri Islam twasanze wundi bumenyi butubwira abo bantu bariyo Gahini na Abeli umwe yavukana n'umukobwa wavukana amahasa umwe avukanye witwa Nuda uwundi Ikrima umwe Adamu na Gahini na Abeli none makuru yaciye azana amakuru azaye kuntumwa y'Imana ko yashuriwe ibyo abantu bagiye barafubura kura mu bitabo by'Imana. Okay sawa icyo gituma abakobwa babiri wavukanye na Gahini yari mubi wavukanye na Abeli yari mwiza burya hajyanye Gahini Imana yogati ni munyuranye cyanyuranye ntwarugo rubi inzige biratanguye ni story ndende. Abeli yavukanye na mwiza. Gahini niwe yavukanye na mwiza. Abeli avukana na mubi. Hama Abeli Imana ibabwira ati nibanyuranye kugira bashobore kugira. Kurondoka. Kugira ivyo ko barongwanye baviriye mu ndarimo. Gahini araraba to yaje ntwari idemi isuko. Ntibikunda ahitamo kumwica. None
none donc ya offrande bavuga ko bapfuye Imana itagize byavuye kuri ivyo vyahereye aho nyene ko bagenda ibyo shika bageratanzwe ko vyahereye aho nyene aho vyahereye ntibahavuga. Okay. No mugabo ntiwampereje igituma muca murongora abagore benshi naho uri ndiko ndaza igituma turongora abagore benshi nuruhusha Imana yatanze sitegeko nuruhusha kuko rane tubwira ati murare kure kwabiramo mukunda mu bagore babiri batatu bane mu gihe ushoboye kubatunganiriza ivyo bakeneye utabishoboye rongora umwe gusa n'umwe utamushoboye tankwana ufise reka nikimwe nakubarira nuruhusha sitegeko ndagwa karorero igituma Imana turekuye nuko no kubadutanguriye barongora gutyo nta umuntu wazi Imana zarongoye abagore bakizo zagize ibibazo zobaze no wayabonye canke Zakariya nibo bagira umugore umuntu abasigaye bose babiri batatu bane ngayo ni Ancien Testament umva ni bya muri Nouveau Testament naho ntimamukuye no kurongorwa twisunze Nouveau Testament gute cyambere Yesu ntiyarongoye ikigira kabiri Paulo babwiye ati vyiza mwomera nka jewe yavuze ati uwishoboye yamere nka jewe apana mugana wenye ni yabategetse aciye agatisi cyagezwe mbagera none kumwe muca murongora muca mubikura ariko bitakubiri muri Ancien Testament ntibagira mu mariage oya Ancien Testament baragiye bararongora abagore benshi mugabo nibice bisigura none nagira tuca dufata uburorero bwiza none mwebwe ko wumva donc hari ivyo mwahishuriwe n'intumwa y'Imana Muhammad nivyo mbere kwico dukurigisha Yesu turongora nk'igihumbi n'umwe kujya Salomo yarongoye igihumbi n'umwe kuko Yesu avuga ati muri Matayo 5:17 sinaje gusenyura ivyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana sinaje kubisenyura naje kubishitsa gushika hejuru nisizovira ntakanyuguti canke kazova ku vyagezwe canke ku majambo yavugishwa n'Imana aho twaje duhitana ibya Salomo gatwirongorera igihumbi n'umwe mugabo urumva wagize shwayi wakwe kutohitana ibya Zakariya ni shwayi wanje Yakobo yarongoye bane Abayisilamu turongora abandi kandi Yakobo niwe na Yesu avako ni imiryango 12 y'Abisirayeli yose iva ku bagore bane na Mariya nyina wa Yesu ava ku mugore agira indwi wa Dawudi wo muryango wa Dawudi mbarira rero yarongora umwe Dawudi Yesu yaraboneka umwana yari gutegezwa kubimenya ingene biki akore nakamaro yo kurongora umugore arenzo none basi ko wumva kubera iki unamugore umwe ntiyo gutunga yego Imana iravuga ati bitagushoboke utabona utashoboye kubatunga tunga egara Abisirayeli bafite umugore umwe kandi aco bibikira kuko ushobora gusanga dogere ziba ariho zigera ndagwa karore nk'uwashaka kubura umugabo ugasanga ufite ingufu nyinshi ugasanga n'umugore umwe nakubumba hakora uja gusambana ufite ubushobozi bwo kumutunga arongora ubundi hanyuma nawe niba umupfasoni nawe yifuza niba wowe ushobora kuba ufise ingufu nke canke hariho ivyo udashobora gutunganya nk'uko byategerezwa aca bigenza gute aca arondera ubundi umugabo uko agira abagore benshi niko agira ingufu nyinshi abazikuye okay urabona umugabo ufise umugore umwe murashaka kumara n'indwi ico kibazo atace muyumviriye mwiryamiye uko nyene ko nanje negeze gutunga umugore ndabizi umwe ubu ufise bangahe ufise babiri ufise umugore bashaka kwiryamira uko nyene indwi gahera zibiri mpengana mushikira gisahaza umugabo ufise abagore babiri ntibikunda gute aravuga ati ndaze jo ntazoba ari ngahagera genda ntunganirije umufasoni abikwibwiriye ushobora ko bikeneye nyene nana kubaza iti ari imisi za kumara taha nturuha habutera ugira ingufu kurusha iyo nibanga nkwibiye nanacazikura zitera zongerekana ni mufani imodoka bagumagira entretien ntishobora kumera nk'imodoka bagumije muri garage gumiryamye hage ntishobora kumera kumwe n'umubiri w'umuntu nuko ivyo bintu byose ndavyemeye okay none nawe umupfasoni nawe nivyo nari ndiko ndakubaza nawe umupfasoni hamwe yoca aja mu bindi nawe Imana ntavyo wewe uragiye petete nawe uvuye kuri urya wundi mupfasoni yumvira ufise abagore bane kandi bose utegerezwa kubatunganiriza niba uwo munsi mwabonanye n'uyu uwundi muzosubira kubonana après jeudi après imisi sivyo none niba nawe ari muri b'abapfasoni bashobora kutaba baresista iyo misi yose nawe aca agenda kurondera uwundi mupfasoni ugiye kuraba nawe ico cayo bakoze n'ikihe niba ariko bitegerezwa kugenda ibice byinshi by'abagore burya barihangana none kubera iki mutegerezwa kubobrija kwihangana kubera iki nabo mutoba tubobrija niko yabaremye Imana niko yabaremye abadamu benshi barafise kwihangana umudamu yomara n'umwaka ata mugabo babonanye yavyishizemwe bishatse mugabo abagabo ni bake bo bishobora Imana rero afise ingene yagirema abantu kuko rero ingene twarimwe uko niko twe tubayeho muri Islam umugore ntashobora kugenda hanze ngo agiye guhiga undi mugabo kuko Imana ntiyabimurekuriye abacumuye ushobora usanga babikora bikoze abacumuye ariko yani ikigwi cyaha
numva ko ivyo bintu ari kwiyora urumva mwebwe murafise uburenganzira bwo kutunganirizwa n'abantu bangahe mugabo bo nabo bagume barindiriye ngaho naho yo adatunganirizwa ega mwe muratwinjira no mu buzima Imana abwiye umugabo ngo uzojya urusha umugore nawe uvyara ubabara none tuje tugana nako tuvyare nimwe nari mugenda nubona ko n'abagore basigaye baruha kugira bakore babesheho imiryango aho rero uba wagiye kubakoresha ibyo batategeza gukora ni isi iteri iva ku mategeko y'Imana tuja mu isi iyobowe n'abantu ntabwo ariko turayoborwa n'amategeko y'Imana turiko tugenda kuyoborwa n'amategeko y'abantu mugabo uko Imana yabipanze umugore ntategeza kuruha kujya mu ruha yajyara ishurwe ryo mu rugo cyo kugirira neza nyene ukagirirwa ucubibona nyene none iyo mitima ikunda abagore batatu bane mukabakunda muyikura umuntu arashobora kugira iyo dogere gukunda abantu kumwe bigenze gute mu byo twigishijwe n'intumwa y'Imana ntushobora gukunda abagore bose kumwe ico n'umugabo azobikubwira azobakubesha ico twategetswe kubatunganiriza mu kubambika mu kubagaburira no kurangura amabanga yabubatse ivyo utegerezwa kuvyitwararika ivy'inkundo ushobora kugira abagore babiri ndagwa karorero cyo ufise umugore akabanguka kumesura akakunda kumesa cyane agakunda kugorora ubundi ugaje usanga umubiri wiwe nyene yimerewe abana bagwara febre gose nta nguvu afise nyinshi ugasanga no kugira mesure nk'ikintu utamuzana umukozi ntibikunda none mvuza kubakunda kumwe nk'ubu wihutugiye nko ku kazi cyumukundira ico kintu ajye mugore wanje ndamushirenga izi mpuzu ndanza gusanga yabitunganije rero gukunda umuntu umukozi hariho n'undi tugira so umukozi n'akarorero natanze gukunda umuntu ndaguhaye ku karorero fise n'akarorero gwakaro ku bindi hariho nk'ushobora kuvuga ati okay kubera ari mwijoro ubu ngira mboma ibido zine ugaje usanga undi ati mboma imwe ibido nyene mvuze nyene uco vyumva nyene sa uravyumva ugaje usanga uyu kuko we uremwe uyu muraza guhuza asamples mugabo uyu urarakuza ni wabandanya wa wundi uzosanga umwononeye ucugereza ku rugero wateza kumugerezako aho mvuze ko byabakuze si sawa ugaje usanga icura kimukunda bivanye nange numeze sawa hari n'umugore ushaka gusanga baramuzanye muhuje n'imico ukuremye ugasanga nawe ni ko aremye ugasanga rutuntu mugenda mufyina ugasanga muduhurijeko si bisigura ko wundi umwanka nawe urafise ibindi bintu mukundira uri adafise nta mugore ndi kumasubiramo ndakubwira niba mwebwe uwo mutima Imana yabahaye wo gukompara gutyo yabo bapfasone nabo bagiye gukompara tuyu mugabo nanje yonyorohereza hana uyu unyene aranyumviriza peut-être uyundi nawe ntanyumviriza uyundi canke arambangukira mu bintu nifuza donc ari umuntu usanga ari alekuta umwanya wose uri muramiyagishwa usanga karakumviriza ari nudaguha ivyo wifuza byose none umva nabo batoca bagira nk'uko muri ico gihe muri Islam biroroshe umaze kubona umugabo wawe mudahuje utamushaka utamukeneye uramubwira ati mpa icanditse nigiye ariko ashaka gukurikira amategeko rero babandi b'abanyamategeko baca baza ko bisavye bigende gute cha kwandikira ugasubiza inkwano yaguhaye cha witahira iwanyu n'amahoro kaja kwirongorerwa n'uwo muhuje nta kukuboha ngo waraboshe uzoguma hanyene oya mukubaho n'urukundo ni mwumvikano ntagahato kabamo twagiye kure turavuga ibintu byinshi bon hari ibintu byinshi tutatahura mugabo franchement sinzi ko no biheza byose reka tubanze duhere kuri teni ubunyene kugira ngo tse tumera nk'abasagana ku musozo nk'ubu kubera iki mwambara ikanzu n'ishapo twebwe twambara ikanzu n'ishapo kubera twe twigira ku ntumwa z'Imana zadutanguriye intumwa n'abahanuzi twebwe izi kanzu tuzambara ku nk'umugenzo wakozwe n'intumwa n'abahanuzi ntabwo ari style oya ni kubera intumwa n'abahanuzi bambara ku ntambaye kandi ubikoze urandikirwa ibihembo ku Mana Imana yakuvivura utuntu nyene haramanoti guha kubera wisunze intumwa zayo rero kwambara ipantaro canke ishati ni uri umugabo ni igice umuntu ni igice umuntu mugihe wambaye umugabo ibutura irenza igera haruguru y'amavi kaja kuyereka abantu aho buhenge ku Muislamu sawa canke ukaza kwerekana ibindi bihimba bibujijwe aho bawahenye ku Muislamu tuboteza kwambara impunzi mano gushika ngaha gushika mu hefo yigisho yivi niho bawambaye wikwijura mu Islam wambara ipantaro wambara ikanzu byose ni sawa umukobwa nawe kirazira yo kwambara bimwe na bimwe cyuvyumva nyene none babo no gushungurura gushika ku birenge bakagwebereza kubera iki no mu maso bifuka nawe kubera Imana itubwira ati ni bishungurure ko ivyambagwa vyabo kugira ngo babegwe kugira abantu bareke uza barabagora kuko hari utaramumenya guciye ko utasanga umumenyereye cyane birakugora kumumenya donc nkubu unye wo mufase niwe wawe yego umubonye muri ville yoza muri ville yifutse nka kujya kose izo mpuzu atazuzi yambaye impuzu mbega mu Islam aremerewe kwambara impuzu utamuguriye nko mufase niwe wawe nafise abi bakamugurira cyaka bayifitiye mu mahera yiwe yaba yakwe muri famille iwabo akazigura naco bitwara cyangwa umugenza akamuha naco biba bitwara nkubu ugasanga yambaye impuzu nshasha atayo wamenye wo mumenye uri muri ville
naho yo barenganye aciye kare ku moto ndamumenye Pasani wawe mugahurira nko muri ville mu banko mu maramvya umumenya ngwiye yambaye kujye nyene yifutse no gahindane canke yifutse agasigaza amazi mba ndamuzi naho ndamuraba inyuma gusa bitari madame wanje iki yambaye tiye mputa tani namwegereye tani kintu na kintu nani ntambako yo mandayizi impagaro yo mandayizi taye yo mandayizi donc urambere sana kadetaye okay hama ikindi kintu ngomba mbaze ni kweri kimwe banza kwiyoza mu kugira ngo dusenga so gusenga gusa kuko byose bya Kisilamu burya gukaraba ni byiza cyane gukaraba ni itegeko ry'Imana riri muri Qur'an mubanza gukaraba imbere yo gusenga mu ntoki mu maso ku maguru ku mutwe ni itegeko yego no muri Bibiliya biriyo none byiko ko Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa biwe mugaya yabikoze umunsi umwe yabaca babwira tukunda bagirire namwe azobe ko mugira ya cari kimenyetso kugira bereke yuko niba ushaka yego yari inyigisho mugabo kugira ngo yerekane guca bugufi kuko we bamwita mwigisha mukuru mugabo bashaka guca bugufi kugira bereke yuko kuko ibirenge n'ibintu bisizuguritse ndiba nje tuma turavyoza ko yabyaciye na habi umwanda iki nico gituma muca mu vyoza okay donc nico gituma umuntu wese ategerezwa kuja gusenga ategerezwa kubanza ko ni tegeko udafise amazi hari ico twita kutaya mamo ikimenyetso cyo kubuza amazi kagira ikimenyetso gusa kacugenda mazi yabuze burundu wahize wabuze amakwe kimukuma munamuka niko intumwa z'Imana zose zasenga nta numwe y'Imana itasenze uko nta nini zose zabayeho guhera mu isezerano rya kera na rishasha intumwa zose z'Imana zarubama hasi zikasenga na Yesu bihageze Getsemane n'abigishwa barubamye hasi barasenga yego ni kujya tubikora none kubama no gusenga genre urashaka gufukama ugasenga hariho no kuba mamwe mugashikana n'umuntu hasi reka ndabigusigurira twebwe muri Korani 33 tubwira yuko ubwisilamu n'indemano Imana yaremeye umuntu buryo ubwisilamu buhera mu nda mama wawe burya nabavutse uri musilamu no kubabivuye wabivuye burya bakubatije ku Mana data n'Imana mwana n'Imana mutima mweranda ubwisilamu bwari bukuvuye mu bisanzwe wari wavutse uri musilamu isilamu isigura kwicisha bugufi musi y'amategeko y'Imana ukaba umunyamahoro abantu bose bavuka ari abanyamahoro Jito twe muri Islamu nta byaha by'inyanduruko bibaho kubera iki kandi twarica twanduye kuri Adam na Eva no kuri ntacha twanduye ko byabagijwe wenyene we yabihaniwe kuko yasanze ari gusa bijya ntibituraba twebwe niwe yahanwe no wabikoze ko je ku camwa sinariyeko nkumbwe ko Imana je yompana ngo narariye ku camwa ngo narazize ivyo icamwa Adam yabujijwe akarya none ni urupfu ntikwaje kubera abo oya none sivyo mu bihana Imana yabahaye yababwiye gute oya abwiye tigena mu mwisi ushobora gusanga Imana yikundiye yabiteguye ariko ico gupfa kuko umbwiye ico gupfa cyane ko murongo muri Bibiliya muri Ezekiel 10:20 uvuga ngo umuntu akora icaha ni wazopfa so kuva umuntu agicama ca Eva ni umuntu akora iki dupfa kubera dukora ivyaha ni wazopfa kandi ntidupfa burya uciye ugenda ugasubira gusoma ati umushaha usubira ku Mana yabutanzi ikibiribiri kaja mwivu nitwa twapfuye haje oya twahinduye miriye yo kubaho cyo tubazobazwa hanyuma ikindi cyanyuma kibazo habasebwa heze ngituma dusenga kujya urabona umuntu burya dufise ibihimba biri ibice indwi yiri kurasenga ariko twebwe ubwisilamu n'indemano Imana yaremeye umuntu kuko umwana mu nda bahagaze ugiye kubaza abantu muri ecography niko twabigije n'intwa y'Imana uza gusanga umwana agenda kunama mu kuvuga agatanguza umutwe kujya gutanguza umutwe ni kimenyetso cyo kwisuzuguza imbere y'uhoraho guca bugufi cyo gituma twubama rugashira uruhanga hasi kuko ugiye gusoma nabiri kugira ngo ijuru n'intebe yanje y'ubwami isi ninava y'ibirenge vyanje ni Yesaya 3:3 indava n'ibirenge vy'Imana bisigwaje twubama ucyumba ngo twubasha Imana kuko ibirenge vyayo biri ngaha kwisi kandi heza kumunamika uruhanga n'izuru gakora hasi n'umunwa kabikoza hasi ibi biganza byose bigakora hasi ibihimba byose indwi aha ibiganza bibiri ngaha no ku maguru harakora akazi duharuye 1 2 3 4 5 6 7 ibi byose teza kuba kunina hazuhora Imana rugera byose nico bituma dusenga kurya kibazo kindi nagira mbaze nacibagiye mugabo cyo kwisonzesha ego nico nyene cyo kwisonzesha nagira mbaze normalement umuntu yo yisonzesheje muganda bizi muri Bible bavuga ngo ni wisonzesha ntagire n'umwe arinda no kubimenya urumva bimenye wowe n'Imana yawe sivyo nta maverse ngenda ndavuga kuko nayo nzi ku mutwe niwaje kanzo yaguha ego biriho biravuga bimeze gutyo nyene kweri kinone mwebwe uku kwezi gutegezwa kubaho kuzwi twese tukabimenye naho tutaba turi mu dini giwaye tukamenya ko mwisonzesha tukamenya ivyo bintu byose twe kimubigira ku mugaragaro nyene cyane tubigira ku mugaragaro ko ategeko ry'Imana kuko nukwezi kose kandi abantu benshi bateza kukumenya
ku kwezi nakubwiye ku 9 burya se twagutanguye kuko na Muhammad ntiyazanye ivyiwe yazanye ivyakozwe n'izindi ntumwa Imana mubwiye tubishire ku mugaragaro ivyanyegejwe ugiye gusoma muri Yeremiya 3:6 ati mu kwezi ku 9 abari Yerusalemu bose no mu micungararo batangarizwa ko hageze kwisonzesha ugiye no muri Yoweri 14 aho nyene Imana yabivuga ati mutangaze umunsi wo kwisonzesha nitegeko nuko abantu badasoma ibintu vy'Imana nitegeko dutegereza gutangarizwa igihe cyo kwisonzesha ko kigeze kugira ngo ntagire umuntu atabikora ko nitegeko ni no kwisonzesha kwitegeko ariko kwisonzesha kundi uvuze nawe nako turagukora nako mumenya burya ari imisi twisonzesha twiga abantu batamenya myinshi iryo nibangagiye wabarena Imana yawe ariko hari igitegeko hari n'igiwa gushaka kwi wawe mu gihe uvuga ati jengera nisonzesha saba Imana ibi nibi twari twigijwe n'intumwa y'Imana gusa kwifunga ku misose ku wa mbere no ku wa kane ivyo ukabikora ushatse cyangwa ukavuga indi misi yo mu kwezi kwa Kisilamu itariki ya 13 14 gutyo imisi 33 tukisonzesha ivyo nimo nabimenya iryo nibanga riba riri muri twebwe cyangwa ukavuga ati jengera nisonzesha Imana yampaye umwana ntari bwigene ndo nk'umwana nimaze imyaka narabuzoga akana ngira nisonzesha indwi yose umva shimira Imana ko ico gikorwa inkoreye gaca wisonzesha iyo ni programa yiwawe si programme idini ryagupangiye ivyo biratandukanye hama kucerekeranye n'ituyoga natwe nk'ubunye umuntu ugasanga ntushobora kumugurira inzoga cyangwa ntushobora no kumuzimana kandi atari wowe uyinyoye atari iki ivyo navyo mubikura kure ivyo byose amategeko y'Imana ni warangira umuntu akorera icaha wewe nawe urandikirwa ico caha nico caha kiri heko tuziko Yesu yatezaga umuvinyo mu bugeni bw'ikana mu bugarira uraza kana cyababwira mu nyuma yababwiye ngo iki yabwiye ati sinzongera kunywa kwezi nzabibu gushika nzonyora umutobe wazo mu bwami bwa turindiye kuzozinywera mu bwami bwa data ngo yarazinyoye no kuvuga ko yari yarakoze ikosa kuba yari yarabonye inyoye wo muzabi ugiye gutega imbeba ushira kwiki ntushaka kukikunda bajya abantu iyo atabaterekera inzoga yarababwira ijambo ry'Imana azura Lazaro iyo Lazaro adapfa bajya abantu bari mutema bagiye y'ubwa mbere Lazaro yadapfa kugira ngo aje kumuzura ubanza kwajyana bari kuronka ubutumwa hariho kintu kiba gipfa kugira abandi bakira ukuvuga ko Yesu yabahaye umuvinyu kugira ngo baze kumviriza yaho bategeye kaca bahijambo ry'Imana none ko kimwe mutodutegera namwe kuri ivyo abanywa mukabaza Imana kugira mu bigishe ijambo ry'Imana kandi nk'ubu twahuye tutenze gutereka inzoga none okay jewe ni jewe mugabo numva ari undi muntu woshora kwigisha ijambo ry'Imana akanyugwa kandi wamuze numva ko kimutokoresha iyo strategy Yesu yakoresha twebwe igituma ntayikugurira niko twamaze kumenya ivyanditse bari ntibari bwaronka ivyanditse nta bitabo bwari bwasome vyanditse mu ijambo ry'Imana nibabaza ivyo bintu kuko niho Yesu yaragihishura ivyo ababwira twerere namwe mwabaye ibitabo vyanditse n'amategeko yanditse wowe renda kubwira nyimbo umukristo genda usome mu migani 200 bakubwira yuko umuntu adandabagirana mu biboreza wese atabwengagira iyo ni Bibiliya ugiye gusoma muri Yeremiya muri Yesaya 11 ku murongo w'icyo bakubwira ati ntuje kurondera vino ntuje kurondera urumva ntuze kunywa inzoga ntunayirondere sawa 19:2 imigani ngo ntukitegereze vino itukuye mu kirahuri tuburuhirijana nk'inzoka gakomora nk'imvuvyi sawa Imana yarabibujije tugere muri Qur'ani nayo tugira ati ni 5:90 nimba ntihenzeko ati ibiboreza vyose guhera ku itabi urumogi inzoga gukina kamari bimwe byo kubetinga gukina bumari biki byose gutakambira ibigirwamana kuraguza ivyo vyose n'akazi ka shetani mu vyitandukanye kugira mubone gutsinda si sawa nico gituma rero wenda kurangiye kugendera kurangira imana kugiriye nabi imana gushize mu gicumu babatama duhora tubona abanywa amashisha canke abakina shisha niboreza iraboreza nyene ntivyemewe mu idini ariko duhora tubona bon saba mizuna kusaba yinywa mugabo barayinywa canke none bijya baba ko baracumura nawe nico gituma Qur'ani yurutse ku bayisilamu kandi bababwiye bati mureke kuzamura mw'ibyo ivyo tabi n'inzoga hariho n'abayisilamu nk'ubu nyiramazani bayihevye ariko bazoca bashemwe zibaragiye none ikosa abakozi niri ikosa abakozi ntabara basi uranguriye jewe ikosa yego canke undaje wa uranzimanya nta kimunyoye ko wewe nta n'ikintu none ikosa ubukoze niri ikosa umuranzi w'inzoga nitegeko mu mategeko ya Kisilamu uguze inzoga uwerekanya hiri n'uyikoreye mu modoka agitwariye abazinwa nawe nyine arandikishije ko nawe ari mu bandi n'abake bafise ububare hari umwisilamu wowe karamubanye nyene urubanza nyene rurindire ku Mana wowe karabaye nyene
karabaye none ntiyisonzesha ntapfunga ntagira ikintu ntasenga nkuko nyene none ngo twe twomucira urubanza gute ayo mafungo yiwe arimwe amakenga aje turekera Imana kuko abayamaze kuko kwisonzesha kuko Qur'ani tubwira ati nimwisonzesha nitwisonzesha injarega abantu benshi baza ngo kwisonzeye kurigwa tutariye kurigwa tutanyoye si ivyo gusa oya ivyo ni bimwe ukora kugira ngo nawe umenye n'inzara imeze kugira ngo nawe numva ubushonje uzumenye ngene umufasha shonje icyo ni kigwa kimwe mw'ivyo no kwiyiriza utanyoye amazi ukanyoterwa cyane kugira ngo wibuke icyo urimo ariko kwisonzesha no kwirinda ibintu byose bishavuza Imana niko kwisonzesha ugaca wongera ukava mu byo wari kurakora uko kwezi kuba kugira umuntu agire control y'ubuzima bwiwe amezi aheze nakoze ibiki mbega inyuma y'amezi nzosubira ni kuvuga yaho yabihoze mu tumubuza ngo wisonzeshe arategeza kuza kwisonzesha kubera intego yo kwisonzesha no kuba abatinya Imana kuba bubaha Imana kugira ngo dutinye Imana tubabeme Imana by'ukuri inyuma y'Iramazani nawe cyo bisubiramwe yumva nyene ntakiba wakoze ni bamwe Imana itubwira ko izo batera amafungo yabo n'amasengesho yabo basenze kabatera mu maso amikabaterera mu muriro w'Igihonomo. Okay. Bakwita gute Idris canke Alex? Idrisa. Haro ukikwita Alex none nko ni bake nta babeshi ntibanarize imbere nko mu muryango wawe uje kukuraba canke uri mu rubanza ukicarana n'umuntu anyoye akayoga bica bigenda gute? Iyo ari ibintu bibaye nta biteguye je nta camfise ega biba rigenda urubanza ushaka kugenda ukicara atangorane mu rubanza nicara nk'inkura gafana kanje nkigira ariko si vyiza nguri ukama amahera base nkaja kurigura wabimbwiye ko ugiye kugura icupa sindaguha ucunyima wotumubwira uti numva nyotewe kandi ndafise inzara ndakena nje gufungura mwe n'agafana ukabivuga mu iyo nzira kuko je mparo akunda guhaye ugiye kugura ifana wewe no wagenda kugura iryo cupa Imana izandikira icaha wewe je sindimo ndaguha. Okay. Idrisa ndagushimire cyane sinzi ko ari ikintu noba ntakubajije kugira ngo ushobore kugenda ubwiye nk'aka message ha umuntu wese ariko aratwumviriza canka imizulma biwa mu musangi ukwemera ko ushobora kubafasha kubatekerera nk'umuntu yanonosoye ibyo umvise mu waranosoye ibyo nasomye dukeya ariko navutse waranosoye ibyo mu idini ego kuri dukeya rero twohanurana nk'abayisilamu ndetse n'abatari abayisilamu iyo abayisilamu twisonzesheje ni nayo twariko nico kintu twariko tuganirako babikore ko twavyigishijwe kugira ngo aya mafungo dukoze ntazo bimfa gusa duzosange twiyirije ubusa twanyotewe kubera ubusa ahubwo tuze dusanga imbere y'Imana twarakoze ivy'Imana ishaka kugira ngo twandikirwe ibihembo bihabwa uwisonzesheje mu kwezi kwera ndakwira Ramadani kubera iyo wisonzesheje bitumuva mu vyaha wari wahoramwo ukaba mushasha nosaba abayisilamu rero baza gukurikirana iki kiganiro yuko bakurikiza amategeko bigishwa n'abashehe n'abarimu n'abayimamu kugira ngo Iramazani bahindure ibahindure nyimba warunywa inzoga uyireke nyimba hora wiba muri umusambanyi muri muesikro kwera ino Ramazani bisezerere kugira ngo inyuma y'Iramazani uzo buri umuntu mwiza mu kibano abantu bose ubicitegererezo uteze imbere igihugu wirinze gukora ivyaha kuko mu vyaha na leta irahangayika cyane urumva ifise abanyavyaha benshi nabo usanga bafise akazi kenshi nabo kugira boroherwe abantu bareka ivyaha nawe we ndagusaba na wewe n'abandi bakristo muhebu tuyoga kuko naje naratunwa naraduhevye kandi naco mbaye mubiri kandi jewe mu kwemera ko wanje atakibi kuba tuba kuri ko kuranya no mu kwemera kwiwawe kirazira kunywa inzoga nukuri ntabiri bon dis-moi kiretse gusa bibiri hari byo mwemera n'ibindi mutemera jewe sinibaza ko ari bon ntavyo mpagarara ko kari niya navuze ko ndi ngaha element nta numwe ndiko ndahagararira mugabo numva umenga nta camba nkoze ndayi wumva umpenga ndamusabe uzosoma bibiri cyane uzosanga utayinywa cyo gituma n'abapanekote batayinwa ko barabonye nk'umurongo wabuza kuyinwa mugabo hariho n'undi murongo nabonye je no kuri stat bawugize gutya kuri bavuga ngo mushiremo alcohol nayo wibuka ni Paulo yababwiye ngo nadukeya kwera ubugwayi ni muri Timoteyo ni Paulo ariko nahana Imana yabivuze none Paulo none ntiwemera ko none bike twemera abo basalomo bavuze ba Daudi bandese abantu bavyandi umuntu w'Imana uramaze kumva Paulo ko yagwanya Yesu aza kuboneka Yesu yaraduze mu ijuru muri Antiokiya mu mwaka wa 49 usomye mu byakozwe n'ingo 2025 nahinduka nkuko nawe wahindutse sega yarahindutse nyina cyababwiye ati nico cyo mababwiye yagenda avuga ati si byagezwe mu ndabagera kandi nta na hamwe muganga arakubwira ngo ngira uzokire nzo gutera ntuzende muri Ancien Testament mu migani nyene nabonye sinzi ko ari mu migani mugabo bavuga akantu ko gushiramo alcohol mugabo nta alcohol zirimo mu bindi bintu dufungura no mu bindi bintu tunywa hari irimo oya kuborerwa n'ibindi
kuborerwa no gutubwenge ugahindura mind zawe ugabunye duke ntutubwenge ntangora utumwe kandi bo butubujijwe none wumva wavuze ko kuborerwa no gutubwenge none wumva bibiri ngo ntukitegerereze vino ntunayirabe twata doba kandi ngo umuntu abijamwe bibiri kikongera ngo ubu bidandabagira namwe wese ntagira ubukwe ufise ubwenge unagira ubwenge we ko umuntu afise ubwenge ujushira ubwenge kugira ati inzoga ndahevye guhera no munsi wacha wiyokipa gute nka jewe naje ndiye kibi ko wacha wiyokipa gute cenda kwa gafana brasserie gikoro dofana ushitse mu nyuga muhira mata kavuguto ushitse wiceruka mu matoro ego uduta akaji gakoze neza ka beterave utuntu nyine duhinguye nyine dushobora kugira n'akamaro mu mubiri w'umuntu ego ndagushimiye cyane izo tudasubiragira mu mafungo yo muri y'imaka bayita amafungo y'imaka amafungo y'imaka ntabaho ahubwo habaho twifunga umunsi umwe canke mu minsi 10 ko bishatse ndashaka gukora amafungo tuzabiganira ko nihagira nkubwira ingendo dutangira uriya ayandi mafungo muri amafungo baduhikonje ni baduhikonje amizuri manzibiri ego hajya dufunga umunsi umwe witegeko umwe ugaca buca tubaga intama ba munsi mukuru w'intama kandi mwe yo mwita ko ari nini ko ari yo raridi nkuru mugaca mufunga umunsi niko bavyita kubera hamwe dukora igikorwa cyakozwe n'Aburahamu sekuru wabemera muraducanga turabacanga ahubwo turababwira ukuri ahubwo ukora ikiganiro cyo gisumanya muto tudasoma n'ivya tutasomye n'ivyanditse no bitahura cyane ugatahura zige nkingi zitanu z'ubwisilamu aho zubakiye umuranga gusigurira imwe kwemera Imana imwe rudende gusenga gatanu ku munsi kwisonzesha mu kwezi kw'iramazani kugendera inzu nyeranda y'imaka sawa ibintu nkaye nivyo mukabimenya zona tubwira nti munyaje ngene we wagiye n'imaka n'ubu tufise nivyo nabonye nivyo wabonye bakubwira ngo atera ubushitani ngo urugemye bucugenda mwijuru ivyo tuzobigaruka ko Imana yaduha umwanya kadutiza umwanya itokisura kote cyane ugira amafungo meza tonte tugucereze kuja gusenga yego haranageze yego hanyuma kugira ngo ushobore no kuja gufungura kubera n'amasaha ari karekereza tuzosubira murakoze cyane namwe Imana ibahezagiye kandi abifurije ngo muzoba basiramu muzoba byiza cyane dukomera ahubwo dusenge aho turi gusa tuba mu nzira nziza oye wanje aho ndi byo bavyiza wiyegereje utuntu twizura twiyegereza kari uramwe mu bayisilamu ndabahaye ikaze Imana ibahezagiye yego amen namwe ibahezagiye mukabimana bane namwe mu byari no mu banyu amen